mwese bakunzi ba Franck-Bruce TV. Umunsi tuza kuganira ku bintu by'urukundo, brazi urukundo rurakaze hajya. Rero tubasanga aho muri hose ku mwanya wose. Peace. Kiyazi nagire mbaze umuhungu hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Urukundo nyakuri ni kuvuga mu bisanzwe ugiye kuraba ibintu byo vanga urukundo nyakuri ucaguye umwoba wibeshe kuko urukundo ruri hagati ya bose biba no nyene bonyene ubwabo bakundanye kwagi usanga umengaro nk'abakundana ugasanga umengaro egalite kumwe n'umwe yita ku wundi n'undi ngene yita ku wundi umva bose barafise urukundo biratandukanye ngira na buri muntu kamere ya muntu na buri muntu no ukunze kunyene we abibona mwaje ko bwanje ko ndabibona bose barafise urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Vraiment majorité ugerageje kuraba mu bantu bakinogiye abenshi n'abahungu bafise urukundo nyakuri. Gute kuki usanga kenshi abahungu muri kwishigikira ngo abahungu niwe bafise urukundo nagira umukobwa niwe wa mbere afise urukundo nyakuri? Umuntu wa mbere yamukura muzi ni umukobwa. Abakobwa barahemuka sana niyo mpamvu abahungu ari bo bantu ba mbere bafise urukundo nyakuri. Ariko mba nibaza yuko kugira uwo mukobwa ahemuka bafise impamvu abahemutse. Gusa biravana. Gusa majorité icyo nzi cyo majorité ngerageje kuraba mu bantu hehe umuntu afise urukundo nyakuri n'abahungu. Hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Umuntu afise urukundo nyakuri hanini cyane cyane novuga ko ari umuhungu. Kubera ko nzi yuko umukobwa atagira urukundo ahubwo umukobwa agira kubaha. None gute umukobwa muvuga ko atagira urukundo ko kenshi nguma numva abahungu ari bo baguma bishigikira ngo umuhungu niwe afise urukundo ngo umukobwa ntago agira gute muvuga yuko umukobwa atarukundo agira? Igituma mvuga je cyo shingiye ko umukobwa atarukundo agira dufatiye no kwiremwa rya Adamu na Eva. Imana ikirema umugabo yaravuze ati we wa mugabo we uzokunde umugabo wawe atuzokunda umugore wawe nawe wa mugore uzokubahe umugabo wawe. Kisigura yuko umukobwa atarukundo afise yubaha umugabo. Umukobwa n'umuhungu ninde afise urukundo nyakuri? Umuhungu. Kubera umuhungu kwa abakobwa bo narababeje ko umuhungu arakwitaho kubera abahungu je abahungu ni bafite urukundo rwiza afise urukundo rwiza. Hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Hagati y'umuhungu n'umukobwa biravana n'ukuntu bakundanye. Yego. None ego bivana nuko baba bakundanye. Basiwe nk'ivyo umaze kubona ku bantu ko urazi genda ubona batandukanye canke wewe ubwawe ngene ni kubona kati n'umuhungu canke n'umukobwa bikazemo cyane. Kuko birashobora gushika ugasanga umwanya umwe umuhungu ni wakunda umukobwa cyane uwundi umwanya ugasanga umukobwa ni wakunda umuhungu cyane. Hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Sana mwanaume wana. Ariko kenshi usanga hari umva umuntu akubajije mu Kirundi usanga wishoye mu Giswahili hari udashobora kugutahura yaranje basi. Sawa kenshi na kenshi biravana sofa abakobwa ni hatari abakobwa gusa umuhungu kenshi rakunda umukobwa gose. Canka urishigikiye usanga n'abakobwa ari bo barufise na abademu wapi abademu biki gihe murahinduka no mubizi none. Hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Mbo bivanye mu rukundo mufitaniye. Bivanye. Umva ni bose musanze. None mukundanye muba mukundanye. Umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri? Umuntu afise urukundo nyakuri n'umuhungu. Kuko umuhungu wewe ashaka gukunda umukobwa umwe mu gihe yamweretse urukundo akamukunda ari umwe, ariko umukobwa arashaka kujya ku bagabo batandukanye. Canka mushatse kwishigikira ko abahungu benshi baguma bavuga ati ngo n'umuhungu afise urukundo nagira na mukobwa afise urukundo byatari kusha umuhungu. Abakobwa sinibaza ko afise urukundo kuko ashobora kubona umuhungu umwe bayije kuganira mu mwanya mwaganiriye umengo muri serie, ariko rero hageze uwundi mwanya haize umwanya akashaja ku wundi. Uvyumva gute? Ndino mvuga ko ari umuhungu afise urukundo. Gute? Kuko umuhungu kenshi arihangana cyane mugabo mu bakobwa uzura abakeshira majority
usanga nta mukobwa ashobora gukunda umuhungu umwe kenshi mbere n'abakobwa uzorabe ntibakunda umuntu bakunda icari hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri shaje nibaza ko ari umukobwa kweri kubera abahungu bubu sinzi gusa nk'ahandi hose nk'abo ngaha je menyereye si urukundo menga ntago bagifise kweri ubona ko ari abakobwa bafise urukundo nararutaye kuraba mukarugarukana ko zararusuye hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri hagati muri abo Shenshi navuga ngo hakuko ari usanga umukobwa ari wakunda umuhungu kurusha canke umuhungu ari wakunda umukobwa kurusha biravara si hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri muri n'abahungu kweri canke no kwishigikira muri mwebwe abakobwa ntago bafise oya abakobwa kweri biravana abahungu na mbere dukunda kwipartaja kuri beshi nagira nti nagatima k'umuntu wawe asanga atari wafise umutima w'urukundo oya gusa na mbere nsubiye n'inyuma urukundo ni santima ntuvuga kubera nta muntu aragira rusasuma y'ivyo bintu ngo atwereke ibiharuro ngo vy'abakobwa ngo ko ari bo bakunda cyane ngo abahungu ariko bakunda cyane mu bisanzwe nogira 50-50 kuko gukunda ni santima y'umuntu hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri kenshi usanga ari umukobwa nivyo nibaza nagira abahungu nibo usanga bafise urukundo ku mukobwa birashika kubera abantu batandukanye abantu bose batameze cyo kimwe birashika umuhungu asanga arakunda umukobwa nawe atamukunda cyangwa asanga umukobwa niwe akunda umuhungu kurusha umukobwa hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri mu bisanzwe urukundo nyago ubwiwanje rufise abahungu mugabo birande ari gihe umuhungu akunda umukobwa ntamukunde nari n'igihe wundi umukobwa ashaka gukunda umuhungu akakigira hisinda bibazo mugabo akenshi abahungu nitwe dukunda nimwe mukunda ncanye n'abakobwa niba twibaza ko bakunda cyane mu gihe umuhungu aba amweretse urukundo muri ijya myaka y'inyuma niho bakunda nayo ubu baraba akantu hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri hagati y'umukobwa n'umuhungu bose bisanze bahujije ibyiyumviro bose hari gusanga bose barufise muga hagati y'umuhungu n'umukobwa uwa mbere afise urukundo n'umuhungu unafise urukundo kubera ko umuvuga ati umuhungu niwe afise urukundo ngo niwe wa mbere afise urukundo mwibaza gute abakobwa niwe batarufise abakobwa bararufise muga kimwe gusa no kubera abakobwa iyo umukobwa umusavye nk'ikigo ukamubwira ati mbabara ari nk'ikosa mwakoraniye ntabwo gashobora kuva mu mutwe muga iyo umuhungu umubwiye ati mbabarira wewe aranyaruka kuvyumva y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri hagati y'umuhungu n'umukobwa muri make tumenyereye kenshi abahungu aribo basaba urukundo abakobwa sivyo ko bwanje ndemeza neza yuko iyo wakunze umuntu hama nawe akagukunda ndibaza hagati ya mwebwe mwese muba mukundanye nta n'umwe barusha urukundo uwundi bivana gusa n'ukuntu umwe wese acana urukundo je niko ndacyumva nawe urumva vyogenda gute ni nko nyine nabivutse batanga iciyumviro cyawe ukavuga ati usanga ari umukobwa afise urukundo usanga ari umuhungu afise urukundo kunuku nya abantu babiri nyene bakundanye gusa naka ata muntu afise nyene ngivyuma ngo byo gupima ukuntu ngo umuntu akunda uwundi gusa je abantu babiri bakundanye nyene babanganye ukuntu bakundana je niko ndavyumva urumva ari umuhungu cyangwa umukobwa afise urukundo rukaze kwe je ngerageje kubiraba nk'akarorero nko kuri jewe nyene umukobwa aranyaruka kwikuramo umuntu baba barakundanye mu mutwe nk'umuhungu gusa twega abahungu ukuntu tumeze ubonye umuntu mwakundanye shake mwe mwakundanye mukiri bato uriyumvamo ikintu kandi kumva ko bamusubira kuvugana kandi iyo ubonye umuntu bakundanye mwahoze mukundana haraza akantu urumva bisanzwe twebwe abahungu niko dufise urukundo runini cyane kuko umukobwa amenyeruka kumuvamo tire nimwe mufise urukundo umuhungu n'umukobwa ninde akunda cyane urukundo rufise abakobwa abahungu baraharara uvyumva gute jewe ndavyumva mu bisanzwe umuhungu
arakunda mugabo hari n'umukobwa nawe arumva arakunda cyane umuhungu nawe bivanye n'uburyo abafise nta rukundo utugira mu bisanzwe ati rufise abakobwa wowe uvyumva gute Jene vuga ibyo bintu by'urukundo vraiment ntimubimbaze ko cyane je ntabyo nzi waje kugera ubu je sindakundana cyakwera yego vraiment aha ugire kwihangana wewe akunda byumva kenshi hakunda abakobwa nta muhungu yigera akunda kwiye nta muhungu yigera akunda hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde afise urukundo nyakuri bose nibaza ko igihe mama byumvikanye bose baba barufise gute eka biravana ukuntu umuntu aba afise urukundo se kundi urumva amaze kugira ko ukunda canke nawe ukamubwira ko umukunda bivana n'ibikorwa rero uba umwereka hagati yawe nawe akwereka ako akenshi benshi baravuga ngo umuhungu nawe afise urukundo abandi akavuga ati uyu mukobwa nawe afise urukundo gusa wewe ndumvise utandukanye nawe bavuze ati bose bafise urukundo none wewe uvyumvamo gute n'umukobwa afise urukundo cyane umuhungu afise entre y'abantu babiri biragoye kuvuga ngo urafise urukundo ujyana ntabwo afise kuko n'ikintu kitaboneka ni ibintu byose bibera indani maze ko ari ibintu bibera indani ntiwoza uvuga ati ujya afise urukundo ujya ntabwo afise ati bitari nko ikintu basanzwe bari kumwe cy'intumbero imwe kugira berekane aho umuhagaze ku wundi ivyo bintu ntawoza yemeza neza ngo jewe ngo ndafise urukundo kurusha ujya je vraiment sinoza mvuga ati urafise urukundo kuko twese umuhungu n'umukobwa twese dufise inkondo twese ntawoza ufise go no udafise hagati y'umuhungu n'umukobwa ndafise urukundo nyakuri kenshi n'umuhungu ndafise urukundo nyakuri nagira n'umukobwa rufise aya abakobwa kenshi bakunda ibintu ugasanga ntibakunda umuntu bakunda ibintu nawe wumva byo ari umukobwa afise urukundo canke ari umuhungu afise urukundo n'umukobwa afise urukundo umukobwa afise urukundo gute wewe ukuvyumva kubera umukobwa niwe akunda umuhungu se akunda umukobwa kuko umuhungu akunda igihimba kimwe cy'umuntu hama hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri umuhungu nawe afise urukundo nyakuri canke no kwishigikira mwe bw'abahungu ko muguma mwishigikira cyane oya si kwishigikiye yego ari gushobora gukunda umukobwa muga wewe ntabibone yuko umukunda muga ukaba umukunda gose kandi ukanabimwereka nawe ntabibone weho naje ndibaza ko hari umuhungu vraiment bibaza ko ari umuhungu nagira n'umukobwa naye nibaza yuko umukobwa nagira urumweretse urukundo nawe niwe usanga ari ufise byatari kukurusha akenshi abakobwa nibo bakunda kugira kubibihemu kabisa hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde afise urukundo nyakuri umukobwa n'umukobwa nagira n'umuhungu oya n'umukobwa kubera harya abakobwa nibo bumva ko bakunda cyane kurusha abahungu bafise amasantima manini kurusha abakobwa abahungu ngo ninde afise urukundo nyakuri hagati y'umuhungu n'umukobwa waje ndibaza bose barafise urukundo bose gute bafise urukundo kubera yuko umuntu imbere yuko Imana imurema yamuremye nk'umuntu imaze ko ntiyaremye umuhungu n'umukobwa Imana yaremye umuntu hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri lede bose hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde afise urukundo nyakuri biravana nagira avuga ati nakana y'umuhungu niwe usanga afise urukundo umukobwa niwe usanga afise urukundo bivanye n'ukungene ari amaka usanga ari umuhungu nandi maka usanga ari umukobwa biravana n'uwo muntu umutima w'umuntu y'umuhungu n'umukobwa ninde afise urukundo nyakuri hagati y'umuhungu n'umukobwa umuhungu nagira abakobwa niwe bafise urukundo kuko abahungu usanga ngira ari abantu babaryarya oya kubera abahungu Imana yatangiye kurema umuhungu yari wenyene ishimuremera umukobwa uwo mukobwa no kuvuga uruma yamuvuyemwo umva ngo n'urukundo rwa mbere umuhungu afise ku mukobwa ariko ngo n'urukundo Imana yagize sugo umuhungu yibwiye ati mundemeramwo uwundi muntu oya ngo n'urukundo mugabo rero gusa abahungu turafise urukundo bose kurusha abakobwa ko abahungu turihangana iyo dukunze kenshi amakosa ava ku bakobwa abakobwa bino minsi urumva muvanako nta rukundo bagifise twe batondera ko amafaranga twayabahereza uravyumva bana gasuzuguro muri make nawe urumva ko urukundo rufise umukobwa canke hagati yabo urukundo rufise umukobwa rufise umukobwa hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde afise urukundo nyakuri
urukundo nyakuri kuri abo bantu bose turiko turaraba muri iki gihe je mbona bose atari urukundo nyakuri ruhari ati gute jewe nk'umuhungu ku bwanje nshobora kuba mfise uwo dukundanye sivyo ariko ntaca ngenda kumuvangisha ubundi n'umukobwa nuko mu gihe wewe aba afise iyindi profi yiwe ishakiye